munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 haratanzwe certificat ku bakurikiranye inyigisho mu gisata c'imicokama n'akaranga mu mugambi PASACC. Uwuserukira ishirahamwe ry'ibihugu vyaburaya ari nayo yafashe mu mugongo uno mugambi, Claude Bochou arakeza abakurikiranye zino nyigisho, akabahamagarira kuzisangiza abandi batashoboye kuzikurikirana mu gukorera hamwe. Donc je voudrais les inviter, d'abord les féliciter, mais ça a déjà été fait, mais surtout les inviter à partager avec d'autres les connaissances qu'ils ont acquises, à les remettre en cause. Umuhuzabikorwa w'umugambi PASACC akaba yavuze impamvu bateguye izo nyigisho mu gihe biboneka neza ko mu gisata c'imicokama n'akaranga mu Burundi hakirimwo intambamyi nyinshi. Ku ruhande rw'abaronkejwe izo nyigisho barashima cyane kandi bavuga ko bagiye kuzisangiza abandi kugira bose hamwe bashobore guteza imbere ico gisata. Ababishyize mu ngiro mbona bashimiye cyane ibyo bisamugabo n'abandi turi kumwe kandi bashimira abatamutse aya mahirwe tuzobasangiza kubona inyungu twagize tubasangize hano mu magambo ariko no mu bikorwa babone ko twari turi imbere ko tujya muri nyigisho byaduhinduye ibyagize ku ruhande rwa leta nayo bakaba bavuga ko bagiye gushigikira uwo wese afise imigambi yo guteza imbere imicokama n'akaranga ku Burundi. Abaronkejwe izo nyigisho bose hamwe akaba ari 49.